twaramaze igihe tugira deba nawe tugira ibiganiro ntazi son objectif mugabo au final dusanga hari aho duhuriza naho dahuriza ariko rero nkuko yabivuze nagira mpere ku ducitation tubiri umuhinga w'umwanditsi yitwa Frederick Ibsen w'umunyamerika yakoze ku bintu bita evolution de mentalité hanyuma kandi arerekana ivyo bita les tranches d'âge hariho rero icyo yavuze l'âge de maturité aho umuntu ameze kwiyumvira 60 nagenda yigaruke ko nanje Frederick Ibsen ageze kuri 60 avuga ati umuntu abageze gutransmettre la sagesse mais malheureusement au Burundi twebwe turacari mu ma excuse none iyo umuntu ari muri excuse umva cha transmetique des excuses rero yababwiye ibintu bijanye n'amapiège piège ya mbere nagomba kuvuga ko ni nyinshi muri gitabo irimwo ni piège toujours habaye ikintu mwa kino gihugu kandi c'est même dans la vie quotidienne on a tendance à dire ni naka ni banaka nibi le mot coro vient souvent ijambo abakoroni riraza cyane mugabo aussi longtemps tutazoba turava kwiyo terrain il sera très difficile d'avancer muri gitabo turatanga uburorero butatu ro Singapore l'île Maurice Botswana ils ont traversé on a fait la même trajectoire mugabo on doit se poser une vraie question pourquoi ils ont réussi pourquoi rero nivyo hariho umuco hariho kirite hariho nibindi ariko rero nibaza yuko on doit prendre notre responsabilité ce livre c'est une invitation ni umutumiro kugira ngo habe un débat d'idées un débat contradictoire un débat où chacun doit donner sa contribution d'une manière lucide nabivuze umuntu muri ko muravugana gutya mudahuje oliye yukukubwi acarondera ingene acakoresha amateori y'umugabo bita Arthur Schopenhauer abantu bamaze gusoma amateori ya Arthur Schopenhauer avuga ati kugira ngo umuntu mubuze ko mubaza ikibazo aca kujana kuri tere gusengiraliza kuglobaliza donc ntiyemera kwa borda la question rero twebwe iki gitabo nkuko babivuze c'est une invitation mu guhera heza nshaka gufata umwanya munini dans ce livre personnellement j'ai contribué ku mavura atatu le volet gouvernance le volet lutte contre la corruption et le volet redevabilité. Les dirigeants doivent se sentir redevables, doivent se sentir responsables, doivent se sentir comme bafite des contrats à rendre. Twebwe comme les citoyens turafise des exigences vis-à-vis des dirigeants. Mugabo, on doit évoluer vers un débat intellectuel. Harakandi kantu nagira mvuge kajanye na volet iri oublié, pratiquement oublié. Le volet éducation et formation. Mw'igitabo biravugwa cyane. Aussi longtemps
tutazoshira imbere la science, ivyo dukora ntidushobora kwavansa. Enfin, nagira nje ku muhotere umufilozofe yitwa Epictete mu guheraheza. Umufilozofe yitwa Epictete yaravuze ariko arerekana ingene abantu tugira débat. Hariho la pensée, la parole et l'action. Acharavuga ati le premier domaine de la philosophie c'est la mise en pratique. Le deuxième domaine de la philosophie c'est la démonstration. Le troisième domaine de la philosophie achavuga ati c'est l'articulation ou la démonstration. Ariko acha aheraheza avuga ati abantu benshi s'attarde souvent ku ya gatatu ni ya kabiri, la démonstration hanyuma et l'articulation, mugabo la mise en pratique ntiyigera iba na rimwe. C'est là où dans notre pays turi. Dans ce livre on parle de 3 documents importants: la vision 2040-2060, on parle de la stratégie nationale anticorruption, on parle aussi je crois du dernier document que le ministre des Finances Alain aheruka gupresenta muri conseil, le document pour la stabilisation macroéconomique. Les documents sont là, mugabo nous sommes, yabivuze Benjamin, nous sommes au départ. Ces documents aussi longtemps tutazozishira mu ngiro hanyuma ngo habe évaluation, on va rester juste au niveau des discours.